highazwe mwese kandi umugisha muhaguruke dusome Zaburi 122 mu Kirundi hanyuma dusenge twishime ko Imana isigaye. Zaburi 122 Cantics, Psalm 7 indirimbo ya Dawidi turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Zaburi 122 dusome umwana wese abahezeye cyane kandi mwese umugisha mwinshi. Amen. Zaburi 122. Naranezerewe hamwe bambwira bati tugende tuje ku ngoro y'Uhoraho. Ibirenge byacu bihagaze mu birimba byawe ewe Yerusalemu. Yerusalemu wubatswe nk'igisagara c'icomeke, aho imiryango ikukira n'imiryango y'Uhoraho, ngo bibe igishinga ntahe ku Bisirayeli kandi bashime izina ry'Uhoraho. Uko ariho batereka intebe z'imanza, intebe z'ab'inzu ya Dawidi. Umusabire Yerusalemu amahoro. Abagukunda batotahare, amahoro abe imbere mu nzitiro zawe, itoto ribe mu ngoro zawe. Kubwa bene data n'abagenzi banje ndavuga n'amahoro abe muri wewe. Ingoro y'Uhoraho Imana yacu zokwendeza ibyiza. Amen. God
mwami wacu Yesu Kristo, turaje imbere inyunga zawe tugushimira cyane rwose ubuntu bwinshi cyane n'imbabazi nyinshi utugiriye, iri teka uduteye mwami kubona turenguka mu nyunga hawe tutari tuvyemerewe mwami, ariko urakoze turagushimiye cyane. Natwe twifuza ko twibonanira mwami, ubuzima bwacu bwose bugahinduka bukambikwa icubahiro n'ubwiza bivuye ku Mana isumba byose. Turasabye ngo utegeke ibintu byose bitakubereye byiza muri twebwe, ubivanemo byibwe bibiri, maze hasigare ibyawe byonyine, twuzuzemwo ubugingo bwawe mwami, bwuzure busesekare bududubize mu mitima yacu. Uzo ukoze mukiza, hezagira ababera watoranije bari imbere yawe bifuza gushima, bahumugisha utagabanije, bakingire ibitero by'umwanzi mu mpande zose, bakubwe neza mu ngoro yawe, kuko ijambo ryawe rivuze ngo naranezerewe, bamwe bamwe ngo mu ngoro y'Uhoraho, natwe turanezerewe ubwo ingoro y'Uhoraho nzokwendeza ibyiza, niko Dawidi yavuze, natwe tuzokurikirana ibyiza mu ngoro yawe mwami. Urakoze, duha umugisha Mungu watanga mu ntango, igihe igihuta c'umuyaga camwe mu muriro waturutse mu ijuru, maze uturira indimi zabo, aho bari bakoraniye imbere z'umuriro, indimi z'umuriro bose zibazako bariko dukorera ku mugoroba, maze natwe tunezereze dukorera ibyiza uzobukoze, tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen, amen, amen. Mwami abahezagire cyane, kandi mwese abamugisha mwinshi mwese baramukije mu izina rya Yesu Kristo. Shimira Imana isumba byose ingejeje hano, kandi visidamukanyo za bashiki bacu Tasien na Divine bo mu Bubiligi bantumye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mwami abahezagire, mwakire intasho zabo, mwami ahimbazwe, amen. Turasomera hamwe muri Matayo, dusome amajambo dukunze gusoma kenshi ariko meza cyane y'Imana isumba byose, amajambo muri Matayo 16 turasoma mu izina rya Yesu Kristo, tuyahereye ku murongo wa 13 turasoma mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Yesu aja mu misozi ihera i Kaisariya mu bwa Filipo, abaza abigishwa biwe ati abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Nabo bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatizi, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya canke umwe mu bavugishwa n'Imana. Arababaza ati ariko mweho mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramwishura ati uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Yesu aramwishura ati umuhirwe Simoni mwene Yona, kuko atawunyama n'amaraso yabiguhishuriye, ariko ni Data wo mu ijuru. Amen. Nanje ndakubwira yuko uri Petero, kandi kurwo rutare nzogubaka ku ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Nzoguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi ico uzohambira mu isi kizoba gihambiriwe mu ijuru, n'ico uzohamburura mu isi kizoba gihamburuwe mu ijuru. Amen. Mwami abamugisha muvyagire mwese, Imana yabicuye cyinshi, murakoze cyane. Twemereye kuba turi hano mu ngoro yayo, dushima izina ryayo. Turazi ko byose Imana y'ibipanga n'ibitegeka bikaba, Imana imbazwe. Byose Imana niyo ibitegeka, maze yategetse ko tuzoba turi hano, kandi yakoze burya mwishimire mwese ko yakoze. Mwese muri Zaburi yanditse ngo Uhoraho yaduhitiyemo umugabane ahantu heza. None natwe umwami yaduhitiyemo umugabane neza, kutuzana mu ngoro yiwe. Icyubahiro kibe cy'Imana yacu, Imana imbazwe. Umwami wacu yarisangije byo kuducungura, nta n'umwe babisangiye. Amen. Byo kuducungura nta n'umwe babisangiye. Byageze aho agiye gusenga i Getsemane, muravyibuka, intumwa zose zarasinziriye kugira ngo ntihazogire uvuga ngo nari ndahari igihe yabikora canke naramufashije, ahubwo bose bafashwe n'itiro
Imana ishimwe kugira ngo umunyagira uzogera ruvandikasi avuga ati Petero avuga ati je nari ndahari canke abazindi mumwe muzindi mwavuga ati niho narindi jewe narakana nari maso bose ngo bafashwe n'itiro umwami wacu arabakangura ati nimurushe guteramana gato Yesu ati nimuterame musenge kugira ngo mugwe mu mosha mabi ariko bose bakize gusinzira kuko akazi ko kuducungura umwami wacu yarakisangije. Imana ishimwe umwami nahimbaza nabo kutuzigama arakisangije. Bibiliya ivuga mu Baheburayo igice 10 aya majambo meza Hébreux chapitre 10 mu Baheburayo igice 10 handitse amajambo meza gose twama turabasomera kandi turabasomera gushika Yesu agarutse. Avuga ngo ku murongo wa 10 haranditse ngo uko kugomba kwayo amen niko kwatumye twezwa tubiheshwa n'uko umubiri wa Yesu Kristo watanzwe rimwe gusa. Amen. Imana imbazwe ibyavuye kuri twebwe ariko Bibiliya ivuze ngo uko kugomba kwayo amen. Imana nishimwe ntawe yigiye inama niyo nyene yabigombye uko kugomba kwayo niko kwatumye twezwa. Murizera ko kugomba kwayo nta kuboko kwawe kurimwo nta n'ukwanje no kugomba kw'Imana konye kugomba kwayo tubiheshejwe nuko umubiri wa Kristo Yesu watanzwe rimwe gusa amaraso araseseka ngo atweze ibyaha byacu. Mwama himbaza Imana ishimwe mwese mwari mukwiye kuza muhimbaza nico mbere nico ngendaza ko cyo gituma n'Imana ashiriye ko abantu frere bakorana siniyoze ko ashizeho ngo baze barapresha ahubwo ngira yashizeho kugira ngo baze baraza basenga bavyina baririmba bashima Imana yabacunguye amaco baceneza ko cyo gituma hari amakorano kuko Bibiliya ivuga ngo hanyuma Imana itanga ishungushanyo ko seti mu cyo gihe abantu baca batangura kuyisenga. None ukuvuga umuntu nka twebwe twashaka kugira tuyisenge tuyishime turirimbe hanyuma dutahe kandi hama tuzoje mu ijuru kandi noneho inzira y'Imana idukirizamo niyo nyene kuko handitse ngo kuko umunezero wanyu niwo nkomezi z'Imana isumba byose. Imana ishimwe Imana ihimbazwe Imana ishimwe handitse ngo tubibana umubabaro ariko tuzokwimbura tunezerewe. Imana ishimwe ivy'Imana byose tubirekorta tuvyimbura dans la joie mu munezero no twimbura ivy'Imana yacu. Nta mufrere n'umwe ababaye murambarira ababaye sindiko ndabasotora ndabakunda nandi namubabara ariko nta mufrere n'umwe ababaye azoja mu ijuru. Abafrere bose banezerewe ni bazoja mu ijuru bonyene bo mu ijuru ariko mu ijuru murazi ko kubabara bitazogerayo nta shapurirayo jamais javu nkiriyo umubabaro nkuriyo kwihebura ntabiriyo n'iryo jambo n'iryovugwa turivuze mbere kuko tukiri ku isi ariko nitugerayo hazobaho la joie la paix amen munezero amahoro ijambo rukundo rizovugwayo certainement rizovugwayo mbere ngira nitwarimba ya ndirimbo ya wa mwagazi harimo ivyo byose ko yadukunze sindabizi nyene iyo vuga ko ngo nta numwe arayimenya ariko icyo nzi nuko urukundo ruzoba rurimo amahoro azoba arimo umunezero uzoba urimo certainement ndibaza ko bizoba birimo ariko ishavu agahinda y'abafrere nk'indirimbo zirimo agahinda n'ishavu no kwimyoza bozihebye bakaziheba ntibasuye kuziririmba kuko tuzaririmba urukundo umunezero amahoro amashimwe hama tuzogiramo umwami Yesu atujane mu ijuru. Imana ibahezagire cyane. Amen. Imana ishimwe twimirije ibihe byiza abagira ndabigishe umunyepolitike niwe atubwira ngo imbere ni heza nani ndababwira ngo twimirije ibihe byiza twimirije ibihe byiza kuko ivyo umwami yadusezeraniye agiye kubidushitsa. Umwami ahimbazwe twimirije ibihe byiza cyo gituma abantu bose Bibiliya bavuze ko ari amajambo muri 1 Jean chapitre 3 verset 3 handitse ngo abamuziga kw'ivyo bose bariyeza kuko nawe aruwera. Imana ihimbazwe turi n'ivyo turindiriye kandi tubirindiranye igishika kandi turindiriye ibyiza biva ku Mana yacu. Umwami ahimbazwe biturindiriye gupfa turindiriye kubaho ibihe bidashira turindiriye guhera mu kaburi turindiriye la résurrection d'entre les morts turindiriye kuzuka kw'abapfuye. Imana ihimbazwe
Niturindire gushapura s'il nuko niturindire gushapura ngo hajye mu frère azozandi adupreshe ngo mu minsi iza ngo muzoshapura. Iyo predication urabura yibangira gake twe utwigisha uti mu minsi iza muzonezerwa kuko mwaba ari kutunezereza adushitse tw'ivyo yadusezeraniye vyose. Imana ishimwe. Amen. Imana himbazwe. Ni Imana yaduteretse byanditswe muri Ezekiel igice ca 16 ku murongo wo kuva ku wa 5 wa 6:8 ngo nije nagusanze uri mu gitenga c'amaraso ari utembera ariko ndavuga ngo ndaguteretse baho. None umwami himbazwe natwe niwe yadusanze mu buzimire kw'abamigurumiko mu bintu bitari bimwe bitari mutwe ibintu bizibiharitse cyane ariko umwami yavuze ngo ndabateretse baho. Yarateretse yarakoze aratuzimura adukura mu bintu byinshi twarimo bitagira umutwe n'amaguru. Imana nihimbazwe atwinjiza muri kanari yayo mu muhora wayo izina ry'umwami wacu rishigwe hejuru. Imana ishimwe yarakoze. Imana himbazwe icyubahiro cy'Imana yacu. Twimirije frère yaba frère bari banyumvise gasubiremo buke kwira n'abadiyakare bavyumve s'il vous plaît. Iwacu twebwe niturindi twidufise ivyizigiro by'amahirwe. Voilà. Ivyizigiro by'amahirwe turindiriye ivy'Imana yasezeranye kwidushitsa. Imana ishimwe. Une vie sans aucune résistance. Imana ishimwe. Sinzi ko mwanyumvise reka ndabisubiremo neza n'ubuzima. Amen. Ivy'Imana twayisavye izovyishura. Toutes nos prières seront exaucées. Amasengesho azishurwa duhabwe kudapfa. Tuzabona kudapfa kandi twamwe dusenga mwami ugize ingwara ugize amaguru ugize amaboko ugize umugongo je ne sais pas ariko umwami azovyishura aduha imibiri itabara. Mwami azovyishura irexosera amapriere ndisuri ndazi neza ko azokwishura amasengesho yacu. Hanyuma turabaho tugacumura tukababara cyane indani mu mitima twumvise twaguye mu makosa ariko none umwamazo iyo tumuririye umuntu arabona ngo ndasubiye ariko mbe nitwizeye ko umwamazo wo kwishura kimwe na kimwe akaduha ubuzima budacumura. Umwami yarasezeranye ko azotujyana là le péché ari cya kidashika. Imana ihimbaza yarasezeranye une vie sans aucune résistance sans péché. Amen. Imana himbazwe kiswa loué. Mwama himbazwe cyane. C'est ça. Imana yarakoze ni himbazwe. Mbabare rwose Enoki yagenanye n'Imana imyaka 300 hageze umunsi imuha recompense iramushimira iramuterura imujana mu ijuru. Eliya yagenanye n'Imana hageze igihe imikogoti iramujana mu ijuru. Amen. Elisa yakoranye na Eliya ari umukozi wiwe hageze igihe aronka imigabane 2 y'imwe yari kuri Eliya. Natwe turamizeye ntazobura kuduhemba isero recompense kandi Imana kwitabesha yaravyanditse mu gitabo cyayo kugira ngo izobiduhe itabigabanije itabihinduye nihimbazwe niyo bitazoshira. Muramwizeye? Benise Imana ibamugisha. Mwihangane dusome aya majambo meza rwose kandi Imana irakoze kwitwemere kuyasoma yo mu Baheburayo igice ca 2. Le Seigneur soit glorifié. Imana ishimwe. 2 Hébreux chapitre 2. Nicyo gituma dukwiye kurushiriza kwitwaririka ibyo twumvise kugira ngo ntidutwagwe akayombekere tukabivamo. Kwijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryagumyeho kandi ibicumuro byose no kutaryumvira bikagererwa ingero bikwiranye. Tweho tuzokwikiza dute nitwandanjwa kugakiza kangana gato kabanje kuvugwa n'umwami wacu kagakomezwa kuri twebwe n'abakumvise. Imana ifatanije nabo kugashingira intahe ishingisha ibimenyetso n'ibitangaza n'ibikomeye by'uburyo bwinshi n'ingabire za mwemu yera zagabanganijwe nk'uko yagombye. Amen.
Oh, merci Seigneur. Mwamahimbazwe. Amajambo icoma mukayabonamwo ubutunzi Imana yacu yaduhaye. Imana ivuze ngo yaduha agakiza, mugari ngiye kubivuga ngo agakiza kangana gatudo atari kugatitura ahubwo ari kugaha agaciro. Amen. Agakiza gakomeye cyane. Biblia ivuze ngo kashingiwe intahe. Amen. N'abakumvise kashingiwe intahe n'Imana mufatanya nabo mu kukashigikiza ibimenyetso n'ibitangaza by'uburyo bwinshi n'impano nyinshi za mwebwe. Imana ishimwe kugira ngo yerekane ko tutakiriye Hébreux chapitre 12 Hébreux chapitre 12. Imana ibaheza gere gose muranyihanganira mubangukireyo vuba mu Hébreux 12 kugira ngo itwereke ko tutakiriye ibintu bisanzwe, ariko haranditse ku murongo wa 21 turaza turasimba handitse ngo kandi byabonetse byari biteye ubwoba byatumye Mose avuga ati mfise ubwoba cyane ndahinda agashitsi, ariko mwegereye umusozi Siyoni n'umurwa w'Imana nzima Yerusalemu wo mwijuru n'ikoraniro rikuru ry'isinzi ry'abamarayika n'ishengero ry'abana b'imfura banditswe mwijuru, mwegereye n'Imana umucamanza wa bose n'imwemu z'abagororotsi batunganijwe rwose, mwegereye na Yesu muhuza ahesha isezerano risha, mwegereye n'amaraso acucagirwa avuga ibyiza kurusha ayabiri. Amen. Imana ihimbazwe. Mwami yaduhaye trésor ubutunzi budasanzwe. Amen. Maze Biblia ivuze ngo ako gakiza kashingiwe intahe kuri twebwe. Amen. N'abakumvise Frère Pierre ati ico twiboneye n'amaso yacu, ico twakorakoye n'amaboko yacu. Amen. Nico namwe tubashikiriza, niwe jambo w'ubugingo. Amen. Imana ishimwe ngo Yohana nawe mbese amajambo nyene ari meza, ni meza cyane, nawe bishingisha nawe ayo majambo nyene bose hamwe bati uwo igihe tutakurikiye imigani yaremwe n'akenge, igihe twamenyesha iby'umwami Yesu no kuzogaruka kwiwe n'ubushobozi bwiwe. Imana ishimwe. Ni ukuvuga twahawe ikado agakiza kavuye ku Mana isumba byose ngo abantu bakagumbire bakazigame neza. Imana ishimwe. N'ubutunzi budasanzwe. Biblia none irakomeje ngo rega mweho nimwinjiye mu idini rishasha, habo mwegereye isinzi ry'abamarayika, mwegereye n'abana b'imfura amazina yabo yanditswe mu ijuru, mwegereye n'umusozi Siyoni. Imana ishimwe. Mwegereye n'amaraso acucagirwa avuga ibyiza kurusha ayabere, mwegereye ibyiza byo mu ijuru. Imana ishimwe. Basiye nous approcher qu'il soit loué. Frère muvyumve mumbabare muvyumve ko atari singo mu frère mwicaranye ashobora no kwanduza inda n'imbaragasa. Oya, twegereye cyane usumba uko mwicaranye, twegereye amaraso ya Yesu avuga ibyiza kurusha. Imana ishimwe. Nous avons été familiarisés. Twagiranye ubucuti bwala. Imana ishimwe. Twagiranye ubucuti n'amaraso ya Yesu atweza atuvugira. Imana ishimwe. Twasinyaniye pacte, amazina yacu yanditswe mu ijuru. Niko gakiza Imana yaduhaye yarakoze. Imana ihimbazwe. Que Dieu vous bénisse. Turakomeje hepfo hati mwirinde nimwake kumva iri kwiravuga baba niko batakize hamwe banga baburiye mu isi, tweho tuzorushiriza cyane kudakira namba dutera ibitugu ituburira iri mu ijuru. Ijwi ryayo ryanyeganyije isi icyo gihe, ariko noneho irasezeranya iti hasigaye rimwe ngatigitisha sisi gusa ariko n'ijuru naryo. Iryo jambo ngo hasigaye rimwe ryerekana gukurwaho kw'ibinyiganyizwa kuko ari byaremwe kugira ngo ibitoshobora kunyiganyizwa bigumeho. Amen. 28. Njyo gituma kuko twakira ubwami budashobora kunyiganyizwa. Amen.
dukwiye gukenguruka. Eske n'abafrere ko batakengurutse que Dieu vous bénisse. Dukwiye ko twakira ubwami budashobora kunyiganizwa, dukwiye gushima. Dieu vous bénisse. C'est merveilleux. Imana ishimwe twakira ubwami budashobora kunyiganizwa. Un salut incontestable. Yo mbega igena ni byiza, nagakiza katoharizwa, n'amaraso atosubirirwa. Nta muntu azosesa amaraso nka Yesu, nta n'umuntu azozana ijambo nk'irya Yesu, nta n'uzozana ibyasezeranywe nk'ibya Yesu, nta n'uzongana nawe. Amen. Il est roi de rois, Seigneur des seigneurs. Nashimwe twakiriye amaraso frere, ntacyo yasubirira, ntayariho yandi azoseswa. Amen. Narindi naundi azozana ijuru ryiwe, hari ijuru rimwe. Amen. Nicyo tuzojamo. Hari ijuru rimwe, hari ijambo rimwe, hari mwemu umwe. Nta mwemu rero babiri boshobora kuboneka. Hari umwe du début jusqu'à la fin, gushika ibihe bidashira. Hari mwemu yera umwe, hari amaraso yeza amwe ibihe byose, hari ijambo ry'Imana rimwe ibihe byose. Mwegereye ubwami budashobora mwakoze. Nico gituma kuko twakira ubwami budashobora kunyiganizwa, dukwiye gukenguruka kugira ngo tubone ingene dukorera Imana tuyihimbaye, tuyubaha, tuyitinya, kuko Imana yacu ari umuriro utongora. Amen. Imana ihimbazwe, yongere ishimwe rwose. Umugoroba utubere umugoroba mwiza cyane, ko Mwami atumenyesha ngo nabahaye ibitoso biri incorrigible, bitokosorwa. Nta muntu yabikosora ngo avuge ngo nanditse iyindi Bible isumbiye ahahora. Ntawe duha n'amasezerano meza aruta ayahahora. Amasezerano y'Imana arakomeye. Amen. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ntawe Imana ibahezagire mwese ababyakira. Ntawe ibindi, nta bindi byoboneka byosubirira ibiturimo. Nta kindi gihagararo coboneka cosubirira ikiturimo. Amen. Abisirayeli babibayemo, umwami wacu ababera amaso mw'ijoro, akabamurikira ku murango, akabereka inzira. Yamye abagaburira manu, yamye abakiza ingwara zabo zose. Nta yindi Mana bigeze babona yosubirira Imana bari bafise. Cyo gituma handitse ngo nirihe hanga. Kandi noneho ereka bari bafise izindi Mana abandi, ariko noneho bavuze ngo nirihe hanga rifise Imana imeze nk'iyanyu. Nirihe gusubira mu cyagazo cyo cyakane, nirihe hanga rifise Imana nk'Imana yanyu. Amen. Nirihe hanga rero nimba bafise Imana, barazana Imana icemo kabiri cyaga gitukura tuyibona. Nimba bafise Imana barayizane, nimba bafise sawa barayizane turabe, icemo Yorodani turabe, irazi dusenye impome z'Yeriko basi. Barazana Imana ikora nk'ivyo, barazana Imana igendera ku mazi. Nimba abamizirima bazane kwabo, natwe tuzane kwacu, kwabigendere ku mazi, natwe kwacu tuhogo, kwacu yabikoze kera, yabikoze kwacu kera, Yesu yabikoze umwami wacu. Barazane kwabo nabo, ariko ibyo niko ndabwira abafrere nibi, nuko umwami yatwijeje ibidahindagurika. Tutazohava tuvuga ngo ndabimaze n'iminsi none nahinduye. Oya, Imana yabiduhaye kimwe na kimwe, iduhishurira ijambo ryayo kugira ngo abaririmo bose bazobabwire herezo ryiza bahawe n'ivyo bizeye. Umwami yarakoze. Iremerwe. Umwami ni mwiza. Icyo mukabyumva ngira nsubiremo mwumve. Imana ibahezagire cyane. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ngira nsubiremo gake hanyuma muri 1 Timothée chapitre 6 mwanyihanganira dusome aya majambo magufi muri 1 Timothée chapitre 6. Voilà, haranditse ku murongo 1 Timothée chapitre 6 oui, voilà. Ariko wewe verset 11, muntu w'Imana wamuhunduvye. Turi kumwe? Yeah.
ariko ukurikire ukugororoka n'ukubaha Imana n'ukwizera n'urukundo n'ukwihangana n'ubugwaneza. Wambara intambara nziza yo kwizera, ucakire ubugingo budashira ubwo wahamagariwe, ukabwaturira ukwatura kwiza mu maso y'ibyago na byinshi. Ndakubwiriza mu nyonga z'Imana ibeshaho byose no mu za Kristo Yesu yashingishije intahe ukwatura kwiza imbere ya Pontiyo Pilato. Witonde icyagezwe, ntugira agasembwa, ntube kumugayo gushitsa kuguseruka k'umwami wacu Yesu Kristo, kuzokwerekanwa mu gihe cyako n'inyabushobozi yonyene ishemagizwa niyo mwami w'abami, ubuganza abaganza, niyo yonyene ifise ukudapfa, iba mu muco utegerwa, ata muntu yigeze ayibona, atawushobora kuyibona. Icubahiro n'ubushobozi bidashira bibe ivyayo. Amen. Frere Paul abwira Timoteyo ati Imana usenga ni Imana ihambaye. Amen. Kandi nizorungika Yesu Kristo aze kudutora. Iyo amen ni Imana atawurayibona, ni Imana itegerwa, iba mu muco utegerwa. Icubahiro, Frere Paul ati icubahiro kidashobora guhera, kibi cyayo. Kuri mugoroba natwe twoshobora kuvuga amajambo nk'aya, icubahiro kidashira mugashireko, kibi cy'Imana yacu, ibihe bidashira. Amen. Umwami abahezagire cyane. Que Dieu vous bénisse. Nukuri dushimiye umwami cyane, yaba twitwararika kandi azogenda twitwararika ibihe byose tuzobaho. Umwami azaba ari kumwe natwe kuko yaraducaguye, yadutoranije. Imana ihimbazwe. Murebe mu mitima, ni Imana yadutoranije. Yaba twatowe n'abantu bagadushira hano bahavuye bakaduta bananiwe no kudutunga, ariko Imana yoyo itunze ibihagije abayambaza bose, yatuzanye muri aka gakiza izo dukomezanya namwe kugeza ku munsi wa Kristo Yesu. Que Dieu vous bénisse. Pawulo yabwiye abafrere amajambo muri 2 Corinthiens chapitre 1 yabwiye abera ati Imana ishimwe, verset 20, ivy'Imana yasezeranye, abikorinto ba kabiri ca mbere umurongo wa 20, ivy'Imana yasezeranye uko bingana muri we. Amen. Niyo egome riri, ico gituma ari we adutera kuvuga ngo amen. C'est vrai. Niwe bishitsa, niwe adutera kuvuga ngo amen. Imana ishimwe, ishimishwe natwe. Que Dieu vous bénisse. Niwe adutera kuvuga ngo amen. Kuvuga niwe abishitsa muri twebwe. Est-ce que vous avez compris? Basi reka kugira ko ndakwigisha, murabizi ko ndakwigisha mufise mwanandika, ariko noneho mwandike ngo harya ahantu handitse ngo niwe dutera kuvuga ngo amen. Iri amen ntibashize ku byose turavuga natwe ngo amen gusa. Oya, harya banditse bavuga ngo ainsi soit-il en nous. Bavuga ngo niwe bishitsa, c'est lui qui accomplit les écritures en nous. Ushaka dukure kwa ryamene kugira ko megose, niwe abishitsa muri twebwe. Ni sawa? Dieu vous bénisse. On continue. Imana ibamugisha. Ngo Imana ishimishwe natwe. Imana nitukomezanya namwe muri Kristo, kandi niyaturobanuje. Ese muravyemera? Hano honyine hari abagore bishima ati je nagiye ku mugabo mwiza, naho dukenye ntambi umutima, ntarararantuka, naho tagahuzu mfise arandeka ngasinzira, anyita sheri, naho twaraye ubusa ntawo bimenya. Hari abagore bishimiye abagabo nk'abo kandi bazopfa, ariko noneho twe natwe twarobanujwe amavuta n'umugabo atazopfa adakenye. Yesu Kristo umwami wacu niwe turobanuje amavuta, atwinjiza muri iri jambo duhagazemo kugira ngo tuzokwame turirimo iminsi yose. Siko banditse ngo niwe dukomezanya namwe muri Kristo Yesu. Muravyishimiye? Eske niba uri faible ufise intege nke, uremera ko Kristo Yesu azogukomeza? Kuko kurobanuje amavuta azogukomeza.
ngira ndabaganize gake iminota mike mu mihangane. Imana yatoye Mose byazakura Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa abajana mu gihugu cy'isezerano. Kandi Mose yakuriye muri Egiputa kwa Farawo. Imana imurinda ibikoko bibi byo muri Nili, kandi niyo yabaye murabizi. Imurinda kwandura ingeso za Egiputa, kandi niyo yaba ituma nyina we wamwonsa, kandi Imana niyo yabikoze. Birazunguruka muzi ko yakoze amakosa akaja kunigura umwe Egiputa, muzi byamushikiye bimutuma mari imyaka 40, ariko frere ko yamaze imyaka 40 enda ivuge nguki murabare nitize ko yaraguye, ko yamaze imyaka 40 yaraguye. Mwasanze Imana aramuhevye ejo yahinduye umuntu, ntiyamuhinduye ngo kwabikojeje cyenda musubiriza oya, ahubwo Imana ubwayo yaramurindiriye, iramuforma hiyo yaraye, iramwigisha mpaka iramugarukana ashaje. Ati gihe wari ukiri umusore wari ufite amanyama, sire gukoresha ibyana mu ngambukire, ubona kugiye tuterera hasi, uzoterera hasi kuko nta bindi ukizi. Afite imyaka 80 na Imana ishimwe abaratashe ibyo ari gukora gifite ingufu. Imana ibikoresha ingufu zayo, yaregeye yari zero neza. Uko niko twari twararegeye, natwe twararegeye mu madini. Twirutse muri Katolika dusanga sibyo, abandi baca muri za Islam basanze ari ubutindi, abandi baciye mu Adventist, abandi baciye mu Methodist, abandi baciye mu bindi byitwa Message. Bararegera sawa sawa, hanyuma Imana ija kubaroba bayanyoye, ibirabadugije ibashira hejuru. Noneho bamemera gushira ahishize, bamemera gushira ahishize, ataga hatu kakirimo oyayebo. Nuko mwe mutazi koga, mutagiye kuraba umuntu yatwawe, nanu umufashe mu gutwi ubuhejeje cyangwa umushatsi, umwamaze ko umuntu yatwawe, muzo bibazeje nabaye kuruza. None kuvuga umuntu yatwawe umufashe agashatsi gatoye cumutuza, kandi bisabuzura mwigirayo kuko ari karatama bakagucakira nawe aca gutwara. None kuvuga uzuramwigirayo ukaduza polipole, uduza agashatsi ko nyine ukumva umenga niba guteruye bagishikana ku musozi ugasanga inda yuzuye cuzuye amazi, kamwe n'ikigaba amaheru cyangwa intumbazi. Ariko frère bien-aimé akiri mu mazi barimutse ko Imana dusanze natwe twarajegeye ataco tukimaze, maze tuzana kwiga ibyayo, kandi no munsi tuvyakira neza. Imana ishimwe kuko nta bindi biriho atari Imana yaduhaye. Okay, Dieu vous bénisse. Mose amaze kumvira Imana, atanga uvuzi watandukanye bukirimo, Imana imutegeka ibyayo kandi yabikoze neza. Imana ishimwe. Ndeka ndababwire nasimbiye kure, simbiye kwa Yosefu muri Mateyo 2. Uwo yarose muziko yakunda kurota, ubwa yatangiye kurota ati akira Mariya umugore wawe. Hanyuma yarose ngo teruwa umwana w'umuhungu muhungire muri Egiputa, kuko umwami Herode agiye kwica abana bose. Yarabirose. Bukeye mu gatondo yabyutse yubahiriza ivyo yaraye arose, yabishize mu ngiro neza, kandi ari yararose, kandi byari byo byabaye itegeko. Abwira Mariya ati narose umwami yica abana bose b'imyaka nawe ati s'il vous plaît chérie, n'ivyambere warabirose dusanga nivyo, tugende. Imana imbazwe. Donc bien-aimé frère, bari abana b'Imana yabondoje ubwayo kugira ngo bizere bagendere mu byayo atagahato. Nuko niko natwe Imana yatugondoje, nta bindi tuzi uyu munsi, nta bindi tuzi. Mwavyemeye? Nta bindi tuzi atari Imana yatugize. Et c'est cela notre virginité. Voilà, Imana yaheze ati nashaka nabishizeho noneho. Uko niko kuba impumi z'ubwenge ziri sage. Amen. Imana ishimwe kuko nta kindi tuzi atari jambo umwami yadushikirije, nta n'ikindi tuzogenderamo, nta n'undi tuzokwemerera atari Senyeri wenyine. Imana ishimwe. Hari umufrere undi
yitwa Jehoshafati. Jehoshafati muramuzi, yari umufrere akunze kubona ingene Imana ikora ibintu, hama haza abavugishwa, haje kuvugishwa 450 bavugishizwa rimwe ngo n'ingogo barayifunye kwizosi, bati ningora hagize ugende waterera motigire yandi kandi uzohafata. Niyatewe ubwoba n'ivyo bavuze, habwo yatewe ubwoba nuko 450 prophètes bavugiye rimwe. Ce n'est pas possible. Yazi ko Imana yamenye ko umuhanuzi abarabashina ati ndavyemeye basi murakoze, ariko noneho nta wundi apana nta bandi nta wundi ahari, nta wundi kabisa, nababonye nta wundi ari. Mwama hari kandi kamwe ariko turangana. Jehoshafati ati kuko twasanye byose bikaryoha, kanzanire nako kavuge numve. Nuko kaba karashitse kami kabaga kuriyo muri assemblée y'ibwoga mu Kirundi. Alors kavuze ati niko ragize umwami niyagaruka impore muzoshe mushaka mu ngici. Nawe ati mupfunge mumugaburire umukate n'amazi gushigenzo gutahira. Nawe ati muraba muvyumvise mwese, nje niyataha nzontavugishwa n'Imana. Urazi byarahagaze yarabwira n'ivy'Imana yamweretse bindi, ahubwo yabonye Abisirayeli bayerera nk'intama zitagira umwungere. Yongera asoma n'ivyo Eliya yavuze, atahimbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizorigatira n'amaraso. Imana yarakoze yatujanye ku ijambo ryayo, natwe turazi bizoba tubimenyeshejwe n'ivyanditswe vyera. Nimutugufate nk'abamayibo, turazi bizoba n'ivyimirije kuba turabizi, na porogaramu y'ijuru turayizi, na porogaramu y'isi turayizi. Twogenda muri kaminuza tukabigisha tuti mwe ntimwize iskari kahise mwakize nabi, reka tubabwire twe kazoza, tubabwire kazoza tuti burya intambara ya gatatu y'isi yose nizovera kuri Ukraine, izohera kuri Isirayeli, izobera mu bitahara Magedo, baca murafata amanote tukababwira inyeshuri byo muri doktora hiyo muri kaminuza zo hejuru, tukazobwira ati fata amanote icyaci twara Magedo urakizi ngo anaje ngo pardon monsieur mwana journaliste ndiro nawe nyene no mu wa mbere, ariko kuganize ivyo umwami yavuze nzi ko bizoba, bitebuke bizoba. Imana ihimbaza twokoranye abaperezida b'isi yose, twabwiye tuti muriko muratumwanya iyo nzira muriko murafata siyo, ahubwo mumenye ivyo umwami yavuze kuri Isirayeli nibi amasezerano mushaka mushakisha. Imana yashinze ibi kandi nivyo bizoba. Twababwiza ukuri, hari abanyamwega twabwiye tuti murihenda kuja guhiga Abarusiya, bazorira kubaturira, bazorira kubatera amabombe, nta kabuza, kuko tubize ivy'umuhanuzi Imana yamuvugishije. Twabwira ba Trump bishima tuti fata amanote, Abarusiya bazogutera amabombe baguturira. Ntawati bizoba byaciye ko dufite ibintu bikingira ikirere, ivyo twe ntibituraba, ico tuzinuka Imana izobishitse. N'abafrere bamenye ko twahawe ubutunzi tunyegeje kure. Amen. Dukwiye kubungabungisha kubabera kwacu, kuko Imana yamishitse byasezeranye kubavyiteguriye. Ntabwo Imana ipfa kuja guhereza abantu ngo ndabibashikijeko, abavyiteguriye bakavyiyereza niba Imana ibishitsako. Bonyene umwana wamugisha, maduke dushimira Imana yakoze, bonyene n'ibishitsako. Kejefu penisi Mwokozi wetu anatupa furaha duniani. Mwami wacu atunezereje, ashaka turarusa, ashaka turware, turanezerewe mu mitima n'ivyo umwami yakoze. Abambuzi bo twibi byacu byose turanezerewe, bavyumve. Mwokozi wetu anatupa furaha duniani. Imana iheza cyane.
kandi usumba byose. Uzoba umunezero mwinshi ubuzima budashira. Uyu munsi tuzonezerwa kandi tugushimira umutima utangura wuzuye ibyiza biboga mu Kristo Yesu. Umunsi nzotamba n'iterero hakurya y'umunsi tweho tugeze iwawe tuzonezerwa Seigneur Jésus. Tuzonezerwa duhawe ibi bitabara idapfa idasaza. Uwo munsi tuzoririmba ushime udashira ukabona imbonankubone ibyo twasezeraniwe ibyo twari twizeye tukabibonesha amaso ukabona batwitangiye imbere bose bazutse tuba tukiri hano ku isi baze baduhitane tunezerane nimuze mu mazimano n'abateguriye uyu munsi ndawuhamiye cyane nifuza kushimira abana bawe yandike mu mitima yabo bagenda ariko baririmba bagenda ariko basaba bagenda ariko bagenda ariko batumva icyumviro cyo kitagaruka yatamusonga uhagera nta ruvi na rumwe tuzodufise tuzoba turi abajene tuyengashira nta n'inkovu tuzosigarana icyo nkabikaza vuba hanyuma dushikanamo biradusezeraniye n'ibyacu umugambi wacu yabyanditse mu ndome zisomeka kugira ngo abera bazobihabwa mama aratunezereza aratunezereza ntahambaza na turagize Imana sabe koleta agwaye Imana imukirize mu izina rya Yesu Kristo. Imana imwizeze ko hari indwara zitagera kandi burya tuba tukiri igitega tuzohabwa tukiri igitega amazi baba kumushasha abandi nyabisindu abandi igoga abandi itumbaze hama bavuge ngo twabihawe bya bindi mwe twabwirwa n'ijambo twabihawe tuzoba twabihawe kandi mwami nahimbazwe umugore azobwira ati twabihawe umugabo ati twabihawe Imana ishimwe abana mubabwira ati twabihawe twese tuza turi jene kandi tukiri ngaha n'isoko ya gitekerezo bikiriho zo bikiriho nizo birimuka iri kaburimbo zo bikiriho cy'ubucuruzi zo bikiriho si kera ni mu minsi ya vuba umwami ajya twinjize dans une vie propre ubuzima budacumura butandura hari n'igihe n'isengerezo ari nyene turimo kubihabwa umwami abibahe mwese mubyizere n'umugabane wacu
muvyizere sishaka tuvyizera twenyene ndashaka nuko bibabamo ikaba indirimbo yawe n'ibishimwe byawe sivugiwe mwami abahezegere cyane abahezegere kandi amen murakoze mucunguzi mwiza ibyiza tubikiwe ibiri hafi guseruka byamaze kumota tugiye kwekana turifuza ko uwo munsi ugera uwo munsi twinjizwa mu itoto rihoraho umunsi turavanwako ubusenda bwose umunsi tuzokwibonera ijambo ryawe ryatubamenyesheje umunsi mwami Imana ishobora byose amasezerano yawe yose yaragisigaye tuzoyabona adushitse turawifuza cyane turamuhamiye cyane kugira ngo tukwibonere amaso yawe ubwo twaseruka tuzosa nawe tuzokura upfuye tuzoba dusezeye ibyaha indwara intege nke ibibazo turagomba uwo munsi uze vuba turagushimiye ko ijambo ryawe ribitubaniye kuko tukubona uri hafi gushitsa icyo wasezeranye umunezero wacu mwami wuzuze umunezero wacu ugwirane ububandane ubwire tubatubwiye ngo ni muri uwo munezero uhoraho muzorongera intsinzi yose wowe dukengurukiye ku bwiza bwawe bwinshi ari wewe watanze ijambo ritigera rikena ariko ryamara ridudubiza amajambo wabwiye umupfakazi niyo tubona ashika ngo ugakarabo ntirizohera ngo ugaseke ntirizohera turabibona n'ibizima natwe ijambo ryawe riri hagati yacu n'imirimo urase mwami nuryuzuze mu mitima yacu ribeyo rigwiriye ntirigume hagati yacu gusa ariko niribe muri twebwe rituyobore mu kugenda rituhindure uburyo bwose kuko mwami warasezeranye ko ritazigera risubira inyuma ridakoze icyo warituma hezagira umusatsi wawe waciye kugira ngo aya majambo yawe tuyashikirizwe hezagira abera bose bari baje basesereza impundu nka Dawidi bati naranezerewe bambarira ngo tuje umugoroba nuko duhezagize imbaraga zo kukwitega tugendeye muri aya majambo tumenyeshe muri uyu mugoroba wibuke abarwayi nka mushiki wacu Koleta ubadukiriza mu izina rya Yesu abantu ibibazo ubishure abacumuye twese uduharire ubanyenegere twese turi inkomezi kandi mwami wanje
wacu Yesu Kristo.